Shalom shalom nshuti bakundwa mudukurikirana ku rubuga rwa Hadweka, muraho murakomeye aho murereye hose. Uno mwanya tugiye kwigana icigwa kerekena sekirite ya MetaMask. Sekirite ya MetaMask rero ibikozwe n'ibintu bitatu, hariho les phrases secrètes, recovery phrase, hakabaho mot de passe, hakabaho na clé privée. Ivyo bintu bitatu rero byose utegerezwa kubifata nkama bivanye nuko ivyo biba bijeje sekirite ya MetaMask yawe. Reka turabire hamwe aho ubitora. Uvyonze hano hejuru ku tukwego dutatu baraguhereza parametre. Iyi page baguhereza uza kurabaho ahanditse parametre, kwakoresha icongereza ni settings. Wegeye imbere uca uza kuraba sécurité et confidentialité, kwakoresha icongereza hari security and privacy. Nuko wegeye imbere rero kandi baca baguhereza révéler la phrase secrète de récupération, level recovery words, recovery secret phrase, nivyo baguhereza hama ugaca ufyondako hano. Umaze gufyondako baca bakubwira ngo winjize mot de passe, password ya mot de passe imwe ucreya kuri MetaMask, imwe winjirirako niyo uca winjizamwo. Fingerprint ntikunda, ukoresha password hama ugaca wemeza suivant. Umaze kwemeza suivant baca bakubwira appuyez longuement pour révéler PCR. Uca ufyonda hano hari akagufuri ukaguma wafyonze cane kugira ngo badetekte yuko kumbure uri umuntu, nka kurya tuza tuvuga ngo ni verification. Uguma wafyonze hama waheza gufyonda ukaguma wafyonze umwanya munini bagaca babiguhereza amajambo agaca uyabonamwo hano munsi handitse ngo votre phase secrète de récupération, amajambo 12. Amajambo 12 rero ntitwashimye kuyabereka kuko ni sekirite yacu. Umwe wese rero aba afise iyo sekirite y'ayo majambo yiwe, aca aheza akayakopya agaca aza kuyakora ahantu h'ibanga, agaca yandika ahantu h'ibanga kandi kugira ngo ntaze atakaze. Amajambo ntibigera uyahereza umuntu n'umwe, haba inshuti, haba uwo mubana, uwo ari we wese ntabwo yemewe kumenya amajambo yawe 12 ukoresha kuri konti yawe ya MetaMask. Dukoresha phrase turiko dukorera muri testnet, ariko bientôt murabona ko tuzoba turi muri mainnet. Ubutunzi tuba dufisemwo buzaba bufise agaciro. Umwe wese rero ategerezwa guheza agaciro ubutunzi bwiwe na konti yiwe kugira ngo ntibize bitume asigara ararira kandi yarageze aho gutwenga. Uhejeje kuyakopya uca ufyonda kuri termine. Imbere munsi gatoya rero yaho maze y'amajambo yawe umaze kuyaronka kuyandika ahantu, hari ikindi kijanye na mot de passe. Hari igihe umuntu atishimira mot de passe aba afise, akavuga nti ndakeneye guhindura mot de passe yanje. Hariho modifier le mot de passe, kubakoresha icongereza nanyu mucabona ko ari modify password. Hama ugaca ufyonda ngaha kuri modifier le mot de passe, maze kuhafyondako baca baguhereza uze gucreya iyindi mot de passe nshasha, hama ugaca uza kuyikonfirma aha munsi. Mbega mot de passe iba ikozwe gute? Mot de passe itegeza kuba ifise indome nkuru, ifise indome nto, ifise ibiharuro, ikaba ifise na signe. Iyo aba ariyo mot de passe imeze neza iri fort. Uca wemeza confirmer uhejeje kuyicreya. Akarorero wanditse password ugatangiza urudome rukuru, hama ugaca ushirako 257 arobase. Iyo yoba ari mot de passe fort. Urudome rukuru password p urudome rukuru, andi izindi ndome zikurikira ndome nto ugaca ushirako 65 27 38, ukarondera ibiharuro bibiri ushirako canke kimwe, ugaca ushirako arobase canke dièse canke akandi gasinye, aho ni sawa. Tuje imbere, hari uburyo bundi bwa sekirite bwa verrouillage automatique. Uhejeje ama operation yawe uraza guselectiona ngaha, urabona ko handitse immédiatement, ugaselectiona umwanya uba ushaka ko iyo sekirite yawe imara. Hari ubundi buryo bise ngo ni activer l'option souvenir de moi. Ivyo byose ugenda usanga munsi ya hahandi nyene kuri sécurité et confidentialité.
ni mu gihe uba ushaka kuza winjira utarinze gushiramwo modopass. Ubu buryo si bwiza ariko nabwo reka tubereke kugira ngo mumenye ico bisigura, ni kugira ngo uze winjira utarinze gushiramwo modopass, ariko naho duhanuye ngo abikore. Munsi yaho rero baca baguhereza afficher la clé privée. Clé privée niyo abantu benshi basanzwe batamenyereye, niyo bita mu congereza ngo private key. Private key rero ni iyindi sekirite yunga kuri y'amajambo 12. Iyi sekirite rero ikaba ifasha iki? Mu gihe wibagiwe ry'amajambo 12 ugaca ucrea iyindi metamask nshasha, ugaca ufata iyo clé privée ukagenda kuyikonekita muri wallet yawe. Reka tubereke ahantu umuntu ayikonekita muri wallet yawe. Urabona aha hejuru handitse ngo account 1, hariho akamenyetso ko kumanuka munsi niho uza gusanga hari ajouter à notre compte. Uraheza aho ukahafyonda ugaca bakubwira ko ukoresha clé privée. Bamaze kukubwira ko ukoresha clé privée rero, iyo clé privée mubona ngaha niyo umuntu aca atora akajanayo. Aho uyitora gute? Ufyonda kuri afficher la clé privée, hama ugaheza ugaca uyikopya. Ntibayise disa manuellement, ntabwo bayandika n'amaboko, urayikopya ukayibika ahantu h'ibanga. Nshuti bakundwa, muhitondere, si kuza murabika kuri Gmail, kuri Google Drive n'ibindi. Mwese azomenya uburyo abika, ariko iyi ntibayihereza umuntu n'umwe. Amajambo 12 nta muntu bayaha, na clé privée nta muntu bayaha, utegerezwa kuyamenya wewe wenyene kugeza upfuye. Nta n'umwe uzigera uyahereza kiretse ushatse gusigira ubutunzi, nahone ugiye giturumbuka kaba kabaye, ariko ugiye umaze igihe kinini urwaye ngira ngo woba witunganyije. Umanutse rero munsi mu bijanye na confidentialité yindi, amadone urashaka kuza gufuta nk'abantu twagiye dukonektamwo amalinki y'amatestnet, urashaka kuza kwefasa historique, ukefasa les données de confidentialité. Canke mu gihe uhejeje gukora amatransfert ku bintu utaba wizeye, ugaca ugenda kwefasa kugira ngo ntibize bisigaremwo, bizotange accès yuko baguhakinga. Nico kimwe n'ibi ngo les cookies du navigateur, navyo nyene urashaka kuvyefasa kugira ngo ukomeze kuganya sekirite yawe. Ni ikintu co kwitwararika kugira ngo ejo ntudusange hari isite wafyonze canke umuntu adresse, hariho abahinga bafise ubuhinga bwo guhakinga bakaba bobinyuriramwo. Ubwo buryo twariko turabona rero ni uburyo butatu bwo gusekiriza metamask yacu. Metamask yawe rero arya amajambo 12 uyandika ahantu, hama ukongera uyandika ku gapapuro, agenda, mwikaye, ntibate n'ibindi, hama ukongera ukayandika na online. Tuvuge ari nko muri WhatsApp wizeye, ukaba ufise conservation ushira ahantu hose hibanga hashoboka. Hama arya amajambo yandika mu ndome nto, ugize espacement rimwe gusa, nta rudome rukuru rujamwo, nta accent ijako, nta kabungu kajako. Hama ugeze kuyakora iyo connection, uriko uconnecta metamask yawe, uyakopya uyatwara, ntabwo uyandikira hajya muri hajya bayarekiperera, aho bayimporta. Hajya bayimporta ntabwo uyandikirayo, ugenda wayanditse ugaca uyakopya. Nuko rero umuntu acunga sekirite ya metamask yiwe. Mwari kumwe na Ridel Hadiweka. Ndabakunda cane, mukomeze gukora subscribe, mukomeze guhereza linki yino YouTube yacu kugira ngo iziratwigisha, yigisha na bagenzi bacu ibijanye na cryptocurrency, na cane cane twifashishije gutahura vyinshi bijanye na core blockchain. Hama tuzongera dusubire, mugire ibihe vyiza. Bye bye, ciao.